ibi navyo mwabikuye hehe kuko hari ibintu twebwe abanyagihugu dushaka kuyisangamwo kuko kuba tuko turakinirwa ko politike namwebwe cyane cyane namwebwe mu gateka kazi na muntu muvuga yuko mutaserukira inyungu za politike mugafatikanya nabo muri opposition bazwi rero dushaka umuco nyamuco mumbabarire muraje umwanya muremure kubera n'ikibazo cyane cyari kirekire imana ibahezegire mube aho muronka mubahwe kandi muhige umuvyeyi wanyu ari we se barundi canke leta mutahuke muhira twubaka igihugu murakoze namwe ndabashimiye gose kuri kino kibazo kigira gatatu murakunze no kumbaza se ubwa mbere mumbajije kandi utubazo twanyu twose twamara utubazo tutoroshe tuba dusanga kenshi twumvikanamwo ivyumviro by'abari nko muri CNDD-FDD rero ndabashimiye kuko kuba dushobora kuganira kuba bikunda ko abadasangiye ivyumviro bicara hamwe ntitwicaye hamwe mugabo bashobora guhana bakaganira bamwe bose bakavuga ico bafise ku mutima ni ikintu je sanzwe shima ko mvuga iminsi yose ko Burundi buzokizwa nuko abarundi bashobora kuvugana. Akabazo kawe na akabazo karekare cyane akabazo k'iminota 8 karimwe ibintu vyinshi ariko ndagerageza uko nshoboye ndakishureko. Mu ntango wagize uti tumwebwe abatavuga rumwe n'ubutegetsi na cyane cyane bari hanze aho mashyirahamwe yigenga nabo nyene bari hanze mukunze kuvuga ko General Bunyoni ari mu bantu ba mbere babatumye muhunga. Uti rero ntiwumva ingene General Bunyoni amaze gufatwa agafungwa twagumye tuba hanze tutaciye dutaha. Nivyo ntiwibeshe uvuze ko duhora tuvuga ko General Bunyoni ari mu ba mbere mu bafise uruhara rukomeye cyane mu vyatumye duhunga. Ico ntiwakibeshe. Ariko si General Bunyoni wenyene nta musi numwe tuvuga ngo twahunze Bunyoni. Oya twahunze ubutegetsi bwa Petero Nkurunziza ubwa mbere. Petero Nkurunziza yari umukuru w'igihugu arondera kwiha ikiringo kigira gatatu atabiri kuriwe n'ibwizwa shingiro n'amasezerano yarusha. Amaze kubona abanyagihugu bavyiyamirije aca yiha umugambi wo guhonya abavyiyamirije n'abari imbere mu mashirahamwe imigambwe bari imbere muri abo bagiye baravuga hakiri kare hose biyamirije ico kiringo cya gatatu kuko we yafata ati nimba abanyagihugu baragiye mwibarabara nuko hari abantu kuva imbere bari bagumye bigisha abanyagihugu ko ico kiringo kitari cyo barabubahura gushika naho baja mwibarabara. Akongera agafata ko amashirahamwe turongoye canke imigambwe abandi barimwo arivyo vyatumye byahamagaye imyiyerekano yo kwiyamiriza ikiringo ciwe ca gatatu. Mu nyubako yakoze yo kuja guhonya baba bakoze imyiyerekano baba bari mu mashirahamwe canke imigambwe yakoresheje inzego z'umutekano. Urwego rwa mbere rwabaye igipolisi cy'u Burundi n'iperereza nibo ba mbere bakoze ibyo bintu. Navuze mu kindi kibazo nari nabajijwe ndibutsa uruhara General Bunyoni yakoze muri ico gihe ari umushikiranganje w'umutekano arashiraho urwego BAE Brigade Anti-Emeute arakorana n'iperereza yaravuga ko yaba yarageze no ku rugero ari we yemeza abamaze gufatwa ko bicwa canke ko batwagwa mu masentare. Urumva ko uko wabivuze ko tumufata ko ari mu ba mbere batumye tuba impunzi nico ntiwihenza. No mu nzego zabandanije kuturondera iyo turi inzego z'iperereza turafise amakuru akwiye y'ingene General Bunyoni yari afise uruhara muri ivyo byose vyo kuturondera. Ariko navuze si General Bunyoni wenyene, hariho umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza, hariho umushikiranganje w'umutekano, hariho ubutwara iperereza n'abari musi yiwe bose acakoresha. Umva General Etienne Ntakarutimana musi haca haba umuyobozi mwishikira wiwe
General Maurice Mbonimpa, munsi harazi gutwara iperereza mu gihugu hagati, ico gihe yari Emmanuel Ndayiziga, hakaba gutwara iperereza hanze y'igihugu, munsi yabo hakabaho izindi nzego zijejwe kurondera biyamirije ikingo cya gatatu, baba bari mu gihugu baba bari mu mahanga. Mu gipolisi hari izindi nzego nk'izo nyinshi, uretse twavuze Desire Uwamahoro yatwara brigade anti-emet, hariho izindi nzego zijejwe iperereza n'izindi. Ugiye ku kirimba cy'umukuru w'igihugu hariho bwa mbere BSPI, yabo uyitwara, yabo ujejwe iperereza muri yo, n'abandi bakoreshwa ku kirimba bari bagejwe nabo nyene guhama abiyamirije ikingo cya gatatu cya Nkurunziza, na twebwe iyo turi mu mahanga hose baturondera ko ari ico bashobora kudukorako. Hariho igipolisi API naco nyene cyari ku kirimba cy'umukuru w'igihugu, ugitwara Alexandre Muyenge, munsi hakabaho nk'uwatwara kompanyi ya mbere wo bita Ndundi, nawe yari mu begereye cyane Petero Nkurunziza. Hariho kandi abo bakoresha mu iperereza ryo ku kirimba, twaravuga kenshi nk'abitwa ba Brigadier Jonas Ndabirinde, ba Caporale Claude Nijimbere batazira amatwi, n'abandi benshi bo muri API. Abo bose bariko baraturondera. Hariho mu gisirikare, inzego z'igisirikare zariko zirabikora cyane, police militaire, hariho nk'ikambi ya Muha, Pascal Minani batazira amababa, abantu bose barazi ivyo yariko arakorera mu makartier mu manuko bw'igisagara ca Bujumbura. Hariho nk'umuhisi Lieutenant Colonel Darius Kurakure, yariko arakorera mu makartier y'uburaruko bwa Bujumbura, arasubirirwa na Dismas Sindaye. Hariho amakambi yandi atandukanye mu gihugu hagati, nko muri za Jenda, za Mugamba, nk'ivyakorwa na Majoro Marius igikirundi sindagibutse, n'ahandi henshi. No kuvuga inzego nka zose z'igihugu zihambaye z'umutekano zariko zirakoreshwa na Nkurunziza mu kigoba cyo kwica, cyo guhama, cyo gufata, cyo gupfunga, cyo kuboreza igufa, cyo gufata ku nguvu, bintu amabi yose ashoboka yariko akogwa n'inzego zose z'umutekano zifatanye ziturondera zose. Rero woza kuvuga ngo twahunze Bunyoni, yoba ari umubeshi. Bunyoni yari mu afise uruhara rwa mbere rukomeye, ariko zari inzego nka zose z'igihugu zari zibirimo. Perezida Ndayishimiye amaze kuza ntivyahindutse, wa Bunyoni yagizwe umushikiranganje wa mbere, Gervais Nderakobuca batagira ndahugarikaraho umushikiranganje w'intwari hagati mu gihugu, bose uko ari babiri bafise uruhara rudasanzwe rungana muri ivyo bintu. Ni ukuvuga niwopfunga Bunyoni ngo uce uzana ndakugarika ngo uvuge ngo waje guhumuriza abantu, nta kiba gihindutse. Ufashe abo ba Museremu ku butegetsi bwa Ndayishimiye, ugafata abo bose tuvuga ko bagiye barakora ivyo bikorwa byo kwica abantu, abakazungu, abitwa bankoroka, bose bari muri izo nzego. Mbere ku butegetsi bwa Ndayishimiyeho haca haza ikindi gishasha c'iperereza ry'igisirikare ryakoze ibara, naryo riratumarira abantu batari bake bari mu bagiye bariyamiriza ikingo cya gatatu cya Nkurunziza. Imvugo y'umukuru w'igihugu ntayitaniye n'imvugo yari hari imbere, nawe nyene twita abansi b'igihugu. Yariko aravuga guhera umunsi avuga ijambo rya mbere aheje kurahira, imvugo yakoresheje ari imvugo itwita abansi b'igihugu, nk'uko kuri Nkurunziza babikora. Ni nk'uko za manza nababwiye zidafashe zahavuye zisohoka bakazitwambika, zakozwe ku ntwaro ya Ndayishimiye. Nta ntambwe nimwe turigera twumva Evariste Ndayishimiye avuga ko aje gukosora ivyo bintu kugira ngo abahanya hagati y'akazi na muntu batahuke mu gihugu, amashirahamwe yigenga asubire gukora mu gihugu, gushika barafuswe, kugira imigambwe yafuswe isubire gukora, kugira abarongoye imigambwe basubire kugaruka, kugira abarongoye amaradiyo bashobore gusubira kugaruka, baturiko imitahe. Urumva ko ivyo byose umutahe si Bunyoni badusize ko imitahe, bagaca imanza ziducira gupfunga ubuzima bwose, bakatunyaga ivyacu byose. Yaba yari Bunyoni yabikoze apfunzwe canke akuwe, twaza twumva itangazo rivuga riti abo yanyaze ibintu barabisubijwe, amashirahamwe yafuswe aragarutse, imitahe twashyize ku bantu turayifuse. Nta kintu na kimwe kija muri iyo ntumbero cabayeho. Rero uwovuga ngo ni Bunyoni twahunza yoba beshi, mugabo uwovuga ko Bunyoni afise uruhara runini mu byatumye duhunga iyo bavuze ukuri. Aho nuko nocishura je ndavye uko intwaro ya Ndayishimiye yifata ku batavuga rumwe n'ubutegetsi, haba mu gihe Bunyoni yari ahari, haba mu gihe Bunyoni atahari, nta mpinduka nimwe ihari. Gushika ubu turi abantu turondegwa,
n'ubu iyo twahungiye baturondera kwa kundi intumwa zawo ziturondera mu bihugu bitandukanye turazizi turafise amakuru yavyo ingene bamwe n'abazungu basigaye baronderwa ngo baze kuturondera turabizi ayo makuru tuyafise ntawuza kuduhenda kuri ivyo bunyona hari canke atahari umurongo uracari wa wundi wo guhama bamwe mu bana b'Uburundi bakabita abansi b'igihugu aho nta cyahindutse ku kibazo kindi kigira kabiri kiri mu kibazo cawe ikibazo kigira kabiri wagitumbereje cyane ku muntu atari mu kiganiro kuri Bob Rugurika aho biraza kungora kumwishurira biraza kungora gose kuko urumva atahari niwe ashobora kubyishura kuko muri kindi gihe umuntu amutumira ico nshobora gukora mu byo wagiye uravuga no gukoresha amajambo amaze gukoresha bamwe n'abandi ibyo bamaze kuvuga ndashobora kubyibutsa ariko nta kirenga ngaho nshobora gukora kubera ko atari mu kiganiro wenyene ngo avyishurire mumutumiye kumbure nawe azoheza avyivugire muri ibyo rero wavuze wahereye ku kijanye n'urupfu rwa Perezida Nkurunziza n'ivyaruvuzwe ko ucura bijanisha ni dossier ya Bunyoni numvise ariko vyaje kuko wagize uti Bob bamuvuga ko yavugana na Bunyoni hanyuma bamaze kumuvuga nawe acazana ikibazo kijanye n'urupfu rwa Nkurunziza ucura vuga uti icambere wemeje bavuze uti yaba leta yaba twebwe ko twese duhuriza ku kuba Nkurunziza yishwe na coronavirus COVID-19 ico kintu sico na gatoyi leta ntavyo yigeze ivuga n'umunsi umwe kandi na twebwe ntavyo twigeze tuvuga n'umunsi umwe twese twagumye dusaba ko habaho umuco kucishe Perezida Nkurunziza nibutse ko imbere yuko Nkurunziza apfa Nkurunziza atanemera ivyo bintu vya covid Nkurunziza yavuga ko Burundi bukingiwe n'amasengesho muravyibuka avuga ko ikirere cy'u Burundi gisengeye umuvugizi wiwe akavyemanga gose ko Burundi busengeye atangorane bijanye na covid imbere yuko apfa ibitigiri by'abagwaye covid vyaranyegezwa ntivyashirwa habona ivyo byagiye guhinduka apfuye abariho Ndayishimiye aje we acavuga ko covid ari umwansi akomeye cyane w'igihugu ariko imbere yuko Nkurunziza apfa ico kintu nicavugwa byari binyegejwe hagize n'abamenyekana ko bayigwaye leta yarabiharira muribuka ko byavuzwe ko umushikiranganje w'amagara y'abantu w'ico gihe Tade Ndikumana yigeze kuvuga ko yagwaye covid akaja kwivuza muri Kenya ariko ico gihe leta irabihakana ku buryo yavuye muri Kenya ubwo nyene aca yinjira mu nama y'abashikiranganje kugira batwereke ko atagwaye covid inyuma gato haca hafatwa umupfasoni w'umukuru w'igihugu Denise Nkurunziza aja kwivuza muri Kenya Denise Nkurunziza agiye kwivuza kubera ko byari biri mu gihugu batagaba bica birasamirana isi yose ibinyamakuru vya Kenya biramenyesha ko agwaye covid-19 baravuga ko nabagiye bamuherekeje bose basanze bagwaye barabashira barabafasha nabo nyene muri ivyo bihe nkuko vyakogwa muri ivyo bihe igihe muri bako n'umupfasoni wiwe yamaze kuja mu mahanga ivyo bintu byose biriko biravugwa Perezida Nkurunziza atahagarika kuja mu bikorane vy'abantu benshi muravyibuka gushika havuga amajambo yarababaje mu gihe covid tuzi ngene yari imeze ariko aratwenga ibihugu abantu bambaye agafukamunwa wewe akakita ngo agahoma munwa akabitwenga ndibuka itariki imwe kwa gatanu hamagaye umukobwa wiwe kamuha agashimwe kavuga ati nyegera kavuga ati bijya bavuga nta biriho ntimuvyumvirize iyo niyo mvugo yari iriho mu gihe cya Nkurunziza nta muntu rero yigeze ava mu Nkurunziza yishwe na covid ico gihe agipfa byarakekwa hose byarakekwa mu makuru mpuzamakungu ariko mu Burundi ico kintu nicavugwa leta y'u Burundi yashikirije ko umukuru w'igihugu umutima wahagaze nta kintu kirenga ngaho bigeze bavuga ntibavuze cyawuhagaritse ntibavuze akijya mu bitaro ico yaragwaye ntibavuze na kimwe batubwiye gusa ngo yarinjiye mu bitaro ngo ku munsi w'Imana ngo kuwa gatandatu hanyuma ku munsi w'Imana ngo atangura ngo kumera nk'ukize ngo araganiriza abantu aranavuga ko hari abantu bari guhura ngo kuwa kabiri ngo hanyuma kuwa mbere mu gatondo araremba acaja muri koma acarapfa nuko babivuze nta munsi n'umwe bigeze bavuga mu Burundi ko Perezida Nkurunziza yishwe na covid-19 ndaza kuvuga ico jewe maze kubyumva ko ivyo ico wavuze ca covid
mugabo tucumvikane ko nta butegetsi bw'u Burundi burigera buvuga ko perezida Nkurunziza yishwe na covid gushika bavuga ko umutima wiwe wahagaze atakindi. Abarundi barahishijwe ikintu cyabaye icarico. Ejo bundi rero niho umumenyeshamakuru Bob Rugurika nawe yagize icyo abivugako. Yaragize icyo abivugako, ariko uko we wabivuze sinigeze numva Bob Rugurika avuga ko uko abivuze bifite icyo bipana n'urubanza rwa Bunyoni. Ntavyo yigeze avuga. We ntavyo yigeze avuga. We yaravuze ko ari amatohoza RPA imaze iyo myaka iriko irakora. Aributsa ko RPA muri RPA batanguye kuvuga ko perezida Nkurunziza yapfuye. Ico yarakimenyesheje. Yongera aravuga rero ibyavuye muri ayo matohoza yakoze. Aravuga ko perezida Nkurunziza yishwe n'isumu, ko iyo sumu yayihawe nabo basangiye ubutegetsi. Yaravuze isumu ko yavuye n'ihenzo menga yavuze Mwanza muri Tanzania. Aravuga ko azingene abantu bagiye barayihanahana gushikaho bayiha perezida Nkurunziza. Acara navuga ko perezida Ndayishimiye afite icyo abiziko ku bijanye n'ugo rupfu rwa Nkurunziza. Ivyo nivyo numvanye jewe Bob Rugurika. Yaravuze ko afise ibindi vyemezo ko azobishikiriza mu kindi gihe. Anavuga ko adashobora kuvyerekana ubu kubera ko bishobora kuca bikwegera abantu, ko muri iyo ntumbero yo gukingira abantu adashobora kubishira ahabona. Uko niko namwumvise abivuga. Sinzi ko arico ndamwongereye ko abandi bimwumvirije ntavyo nzi, ariko jewe amajambo numvise avuga yabayeyo. Nta na hamwe nigeze numva avuga ko ayo matohoza ya RPA afise icyo apfana n'urubanza rwa General Arengiyome Bunyoni. Ivyo nivyo numvise. Ku matohoza wambaje iti none ivyo bintu bivuga vy'isumu koko nivyo? Nukuri nanje nobangira mbu mupfumu hamwe no bavuga ngo ndabizi. Novuga ngo ndazi ikintu cishe Nkurunziza noba ninjiye mu mugwi w'abapfumu nanje. Ko ndi mu bantu bipfuza ko kuri kumenyekana. Ico nico kuva mu ntango ivyo uza kubisanga mu byo twavuze kuva Nkurunziza bakimenyesha ko yapfuye. Ivyo twanditse, ivyo twavuze hose twagomye tuvuga ko hakenewe umuco, kuko Nkurunziza yagiye nkuko yatwaye mu gihe cy'ubutegetsi bwiwe. Indiri z'abarundi barishwe bakagenda amazima yongo, abandi bagatogwa ibiziga. Ntihigire haba amatohoza. Iyo amatohoza atanguye akamatohoza atigera hera, ntitwigire tumenya ivyica abantu. Haragandaguwe abashikiranganje, haragandaguwe abakozi bakomeye ba leta, haragandaguwe abatavuga rumwe n'ubutegetsi, haragandaguwe abantu indiri ibihumbi n'ibihumbi by'abarundi byaragandaguwe mu butegetsi bwa Nkurunziza. Nta kuri kwigeze gutangwa ku bintu byariko birica abantu. Niko nawe vyamugendeye. Uko yatwaye hicwa abantu ntihagire ikivugwa, niko yapfuye. Ntiyakurikirana na kimwe, nta toza na rimwe ryakozwe bijanye n'urupfu rw'ibintu bitabaho ku isi. Ubundi umukuru w'igihugu wapfuye bitegeza gutohozwa, amaraporo akandikwa, hakaba ico bita autopsy, bagapima ikiziga ciwe, abanyagihugu bakamenya ikimwishe. Hari n'ikindi cyadutangaje, sinzi ko abantu bavyibuka, mbere na Bob Rugurika namwumvise bishimikako, nuko abarundi batashoboye kumusezera nkuko ubundi abakuru b'ibihugu basezerwa. Mu Burundi ntitwashoboye gusezera mu 1993 President Ndadaye nawe ntiyasezewe ngo abarundi babereke ikiziga, ariko ho byarumvikana. Muri bako Ndadaye yari yazuwe amaze imisi yarahambwe, nuko ko ikiziga kiwe cyari cyarononekaye, byarumvikana. Mugabo hanyuma ubundi mukuru w'igihugu yapfiriye mu butegetsi ni President Cyprien Ntaryamira. Uyu nawe ntako bari kwerekana ikiziga kuko ntaco bari bafise. Hatahanywe iminyota, hatahanywe utumanyu, ntako bashobora kuvuga ngo murabe ikiziga ca President Ntaryamira mu musezere. Ku rupfu rwa Nkurunziza niho abarundi bari kwitega ko babereka ikiziga c'umukuru w'igihugu bakagisezera nkuko bisanzwe bigenda. Bashobora ahandi bamwereka igihugu cyose kigasezera ikiziga c'umukuru w'igihugu. Mugabo batabishimye ivyo afunga asezerwa n'abari bamwegereye, no kuvuga uretse umuryango, abategetsi bo hejuru baramusezera. Mureba ko imbere ya Nkurunziza hari hapfuye indwi zikeye, imbere yiwe harapfuye Terensiyo Sinunguruza yahoze ari cegera c'umukuru w'igihugu. Twarabonye umukuru w'igihugu agenda akamusezera, aho bari kumwe bagasezera ikiziga n'abandi n'umuryango. Mugabo kwa Nkurunziza ntavyo twabonye ivyo bintu. Hariho kabaza, hari ikintu cyariko kiranyegezwa abarundi batigeze bamenya icarico. Ku matohoza umbagije uti wewe ivyuzi byumaze kuronka bimeze gute? Navuze nti mvuze ngo ndabizi no bambeshe kuko nta muco numwe gushika uyu munsi uriho
ku bijyanye n'urwo rupfu ariko murazi ko amatohoza tuyakora muri fokode turakorerageza igihe cyose abo twumvise banyurujwe bishwe bagiriwe nabi turabaza ibyo jewe maze kumva bija muri izo nzira zibiri iki kijanye n'abavuga ko yoba yaragwaye covid ndamaze kwivuganira n'abaganga bakomeye barimo abigisha muri za kaminuza aho bahuriye n'ubutegetsi bemeza ko covid yarayifise aho niho novuga ngira dutandukanira gato nuko mumenyesha makuru bo burwikikaho yabitoye matohoza bakoze muri RPA kuko we yaravuze ko mu minsi y'imbere ko nkuru nziza aja mu bitaro bari bamupimye yavuze ku munsi umengo ugira gatatu ari kwa gatatu aja mu bitaro kwa gatandatu yaravuze ko bamupimye kandi ata covid bamutoye ico mu matohoza nakoze je sindagifise nk'ibijyanye n'imbere yuko aja mu bitaro nta nkuru nimwe ndabifiseko ivyo mfise ko amakuru ni ibijyanye n'igihe yari yamaze kuja mu bitaro nk'abo twiganiriye bakora muri bijya bitaro byitwa natwe turashoboye by'ikarusi jewe abo twivuganiye baganga baba bato baba n'abandi barambwiye ko igihe bamuzanye mu bitaro bwa mbere bwo batangaye babonye umuyobozi w'ibitaro yitwararika kuzana intebe z'abakuru salon ministre baraduza aho hantu ntibamenya uwo muntu ahagwari ari we mugabo baramenya ko ari umukuru kuko n'abandi bakuru bari basanzwe bahora baja kugwarirayo barabona ko hari igice kinini cy'ibitaro bamuhebeye hanyuma abo bazaniye ibipimo baravuga ko mu bipimo ico ca covid bakibonye mu ababinyandikije barambwiye ko vyaboneka ko harimo covid kandi ngo itari nke hanyuma bakavuga ko ariko harimo ikindi kintu babona kidasobanutse icarico ico nukuri ayo makuru je niko ndabifise ibindi nimo bimbaze mugabo bo baravuga ko covid bayibona mugabo ko hariho ikindi kintu kidasobanutse wabarabona abandi twaganiriye nabo baganga bandi bakomeye nabo nyene bafise amakuru nabo nyene bavuga ibintu bisa n'ivyo muri ayo makuru kandi baravuga ibintu bitandukanye n'ivyavuzwe ingene yapfuye je mu byo naronse bavuga ko President Nkurunziza yapfuye hakiri kare cyane ku munsi wa mbere mu gatondo bakavuga ko yoba yarahagurutse kugira aje kwihagarika imbere yo kwihagarika akabanza gusohora abo bari kumwe mu cyumba kandi byumvikana mu Burundi hariho iyo ngorane y'ibitaro ingene bikoze hari undi twaganiriye nawe yagwaye covid agwarira mu gihugu cy'abazungu arambwira ati jewe bansize ko kijya kigufasha guhema caba gifise akantu k'akagozi karekare gashobora gupima nk'imetero 6 ku buryo wambaye icyo bita respirateur waba ushobora kuja kwiyoga ushobora kuja kwihagarika utarinze kwambura respirateur acarambwira rero ati wewe President Nkurunziza aho yarari iyo respirateur yiwe yari ifite akagozi kagufi nkuko bimeze mu bitaro byinshi mu Burundi aho banazifise hanyuma rero bakeneye kuja kwihagarika no mukuru w'igihugu umupfasoni wiwe agwariye mu mahanga muri Kenya kumbure ntivyari vyoroshe ingene yihagarika imbere y'abo bantu bose ndabona nibo bavuga ko yoba yarasohoye siho nari abari bari hafi yiwe nibo bashaka gutanga izindi ntahe aho ndi kumvuga uko nagiye ndabironka jeyo ngo agiye rero aho muri kwihagarika arakura icyariko kiramufasha guhema aragikura agikuye niho uwo muganga yambwiye ati mu gihe uba wageze kuri iyo ntambwe aho mu guhema uba ufashwa n'icuma hakijya yagize ati ugikuye ko kijya cuma mu minota idashika n'itatu ubupfuye niko yambwiye uwo muganga sindi umuganga sindi umuhinga ababizi nibo babizi je nsubiyemwo uko nabihawe n'uwo muganga w'umuhinga yambwiye ati nta n'iminota 3 ushobora kukwiza utarapfa rero nibo bavuga ko yagiye abagiye kwihagarika abasigaye hanze baza bumva ikintu kiguye n'inguvu bumva ikintu kiguye baramara n'akanya bagwana n'imiryango mu kugurura rero bagiye kuraba ngo muri ca cumba cyo kwihagarikamwo basanga umukuru w'igihugu yaguye yamaze kugenda niko babimbariye niho bacamugarukana baciyamugarukana ku gitanda ngo mvuga ntiyoba kuko ntavyo nemeza sinabibonye n'ukuri muze kumabarira ngaha uko kuri turagukeneye igihugu nikigutange ibyabaye ivyo ari vyo bamugarukanye ku gitanda bagerageza kumufasha gusubira guhema
ariko umva uwo muganga bavuga ati jewe uko ndabizi uko byari mubaye ko umuntu yari yamaze gucikana, ariko bo bagerageje ibyo bashoboka byose ngo bamureanime bamusubize ashobore guhema. Niho ngo bagerageza icyo bagerageza bikabananira. Yari kumwe n'umushikiranganje w'amagara y'abantu w'ico gihe Tade Ndikumana, baratelefona umuyobozi wa hôpital bita kwa Karete Bujumbura bamusaba ko azana nawe respirateur yindi bakuye Bujumbura. Ikintu gitangaje bariko barambwira ayo makuru ko vyagenze bikwiye gutohozwa navyo nuko nico cuma cyo mufasha guhema bagipakiye ngo kamyonete bagishira mu modoka iva i Bujumbura iji Karusi urugendo rw'amasahane, kandi bafise umukuru w'igihugu aremvye bagira bati tugatumufashe gusubira guhema. Bayipakira imodoka amasahane kuva i Bujumbura gushika Ikarusi. Murasigagira ati ubwo vy'ukuri abo bantu bari bagikeneye ko umukuru w'igihugu akira? Ntavyo nzi, nta nyisho mfise. Ivyo byose bikwiye gutohozwa, abarundi bakabibwirwa tukamenya icabaye. Hanyuma ya respirateur bayishikanye ngo birabananira kuyikoresha, sinzi vyagoranye, navyo sindi umuhinga wavyo. Niho baca barondera abandi baganga barimwe abahinga mu bijanye ngo no korosha imitsi, hari imiti bamuhawe bagomba korosha, ariko urumva kubwa wa muganga ati umukuru w'igihugu yari yamaze gupfa. Bavuga ngo bagomba korosha imiti nayo umuntu yamaze kuma, bagomba korosha imitsi nawe yamaze kuma. Niko kuca barondera umuganga baramubaza ko bafise iyo miti bakeneye. Umuganga yoba yavuye kuri Kira Hospital hose mu mvuga nti yoba mugome munyumva neza. Niko kuca mubaza aremera ko afise iyo miti, bamurungikira ngo abasirikare baza kuyitora, bamusaba ko bogenda bajanye. Ariho hamwe twumva ngo hariho helicopter ivuye Bujumbura kajugujugu itwaye abaganga bagiye kuvura umukuru w'igihugu Ikarusi. Aho ni mu masaha 5 saa 4 saa 5 indege iragiye, byo byatwaye iminota 30 abarashitse. Niho bavuga bati uwo muganga ashitse ngo yashitse akarira abo yasanze bari ngaho babwira ati ibi bintu muri kumurakora nibiki, muraca ariko mugerageza kuvyura umutima w'umuntu yacikanye kera, mwamushaka kumuvuna imbavu. Ati muri ko mushaka kumuvuna imbavu, muri ko murondera iki? Uyu muntu nimubona ko yacikanye kera. Niho aho rero bamwe bajugumira avuga ati turagowe, tubisigura gute, baza kubona gute ko twagerageje ibishoboka byose. Aho hantu niho mvuga ni bitohozwe. Umuntu wese afise uruhara mu rugo rupfu, umuntu wese hari icyo atakoze yategereza gukora muri ako kanya, bisigurwe. Navuze nk'akarore k'ikintu gitoyi gusa, ingene respirateur bayishira mu modoka ikayitwara amasahane, kandi hariho indege yari gushaka kuyitwara mu minota 20-30 ikabishitse Karusi. Aho hari ibibazo byinshi. Rero biboneka ko hari ibintu byinshi byanyegejwe bikwiye gutomogwa neza. Hari n'amakuru avuga ko ikiziga cy'umukuru w'igihugu coba cyabitswe ahantu hatabika neza, hadafite ukanyisha neza, kikononekara mu mwanya muto. Ivyo byose nibitohozwe, abarundi babwiga ukuri, nimba hari ufise ikosa abihanirwe. Rero abo baganga je twavuganye bo baremeza ko umukuru w'igihugu covid yarayifise, ariko kandi ico ni kice gisigura ko ivy'isumu navyo bica bitabavyo nuko bitohoza byose. Bob Ruguri karavuga ati twaratohoje muri RPA, kandi amatohoza ya RPA ari mu matohoza mu Burundi ya mbere akomeye nayo akogwa, kuko nta bandi dufise bagiye baratohoza ibintu bikomeye bakavyerekana bakerekana ivyabaye. Ikintu cyatohojwe na RPA kiba kiri mu bintu nubaha cyane jeyo. Nukuvuga ko aya makuru afise nayo atarashigwa habona, hatarashigwa habona ivyemeza afise ataravyerekana, arahambaye nayo nyene ku buryo vyose vyokoregwako. Ikintu gihambaye hapfuye umukuru w'igihugu, ku bintu bijanye n'ubuzima bw'umukuru w'igihugu nta kintu na kimwe kiba gitoyi. Ikintu cyose kimyerekeye kirahambaye. Nuvuga umuntu wese wavuga ati ndafise ico nzi ku rupfu rw'umukuru w'igihugu akwiye kubazwa, akavuga ivyo bintu azi, vyose bigakurikiranwa bikamenyekana, hariho abafise ikosa bakabihanirwa. Nimba umukuru w'igihugu yari yarishano, umukuru w'igihugu nimba yari yarishano, yari yarisumu, ivyo bintu nibitohozwe bimenyekane. N'ubu yamaze guhambwa, bagiye bagafata ibisigarira vyiwe babipimye, ntikibuza ko isumu nimba yaraririye n'ubu baribona. Nimba yari covid yamwishe bitomogwe, nimba yaravuye uko bikwiriye bitomogwe, nimba hari icabuze mu kuvugwa kwiwe bitomogwe. Ivyo ni ibintu numva ko bisanzwe cyane bidakwiye guteza induru. Bobo yavuze ko afise icyaza ahubwo no kumushimira uwo muntu yitwararitse ubwo buzima bw'umukuru w'igihugu. Je numva ko kuyikidari hanyuma ivyazi
yumvirizwe bamurungikire komisiyo rogatoire imusange yari imwumvirize atange amakuru yose y'ivyo afise ku bijanye naho bishobora guhurira n'urubanza rwa Bunyoni nongaha jewe hari amakuru mfise matoyi atari manini ariko nayo nyene nibaza ko atakwiye gufatwa minenegwe bariko baravuga ngo General Bunyoni yararondeye umupfumu uwo mupfumu bakavuga ko yoba ari umuntu bavuganye ko yoshobora gushikira president Ndayishimiye akamuha isumu ico numvise baba bashaka kunyegeza batipfuza ko kivugwa ngo abarundi bacumve nuko uyu mupfumu bavuga yitwa Emmanuel Ntikazohera wo muri commune Butaganzwa mu ntara ya Ruyigi we nyene hari amajwi yiwe aho yoba yiyemerera ko yahaye isumu umukuru w'igihugu mvuze nti yoba ari navyo vyoba vyatuma wa Bunyoni yoba nawe yarashobora kwizigira ko uwo muntu hari ibintu ashoboye mugabo Bunyoni yisiguye yavuga ati je nashaka kubimenya ko ivyo bintu ari vyo canke bitari vyo ivyo bintu byose nibitomugwe kubera iki biguma mu gipfungu ari ibibazo bikomeye cyane nimba bariko barondera bafashe Bunyoni ko yagombye kwica president Ndayishimiye ni kubera ko uwo muntu nawe yoba harimo amakuru avuga ko yoba harimo afise uruhara mu rupfu rwa Nkurunziza we nawe atacabazwa ni gute umuntu avuga ko mu bintu biteye ubwoba gutyo mu mwanya wa mbere muravyibuka Bunyoni amaze gufatwa haciye nk'iminsi ine gusa tariki 25 z'ukwa kane uyu mupfumu wo mu Ruyigi nawe yaciye anyuruzwa amakuru dufite avuga ko yanyurujwe n'abantu bari mu bajejwe umutekano w'umukuru w'igihugu president Ndayishimiye uyu mupfumu aramara iminsi atazwi iyo yajyanywe mu nyuma haciye amezi wa mupfumu asubira kugaruka mu kazi kiwe mu Ruyigi aratekana abangaha atangorane uwo mupfumu avuga ko yaguriwe impuzu avuga ko yaguriwe ipikipiki kugira yica umukuru w'igihugu ni gute umuntu nk'uyo mu butungane nawe adakurikiranwa ni gute Bunyoni avuga ati nzanira uwo muntu ntibamuzane aho hantu hari ikibazo umuntu yageze ku rugero kuvuga ko ahisemo umukuru w'igihugu ni gute atabazwa hanyuma ikindi kibazo gihambaye ngaha mbega uyu muntu yari guhisuma gute umukuru w'igihugu yoba ari umuntu asanzwe yahora azarahura na president Ndayishimiye ku buryo bafise ingene babonana akaba yari kumwikanwa isumu akarimuha nkuko yivugira ko nubundi yoba yararimuhaye ivyo bintu bya bikorwa gute aho rero hakenewe umuco rero ntaco mfise ndahazi ko ambaje ati nivyo sindavyemeje ntaco nzije nanje ni nkuko uyu muntu yitwa umupfumu yoshobora kuba ari umukozi w'iperereza yakoreshejwe kugira ngo ate Bunyoni mu mutego bagasanga abo babwiwe ko uyu muntu afise amakuru bagahabwa ayo ma audio yiwe yoba yarafashwe navyo bishoboka ko vyateguwe byose n'iperereza hanyuma bikaza guta umutego Bunyoni agira ati uraronse ibintu bizaho gufasha kwica umukuru w'igihugu bitari byo ivyo byose ni ibintu bishoboka rero birasabwa ko byose bitohozwa neza mbega none vyagenze gute ngo ivyo byavuganwe n'uwo mupfumu na Bunyoni navyo bice bishikira iperereza vyaciye vyagenze gute aho hose hariho ibintu biba bikwiye gutomorwa je rero nta kintu kinini ndabivuze ko bino bintu kiretse kuvuga ko aha hantu hakenewe umuco ni biki vyabaye ibi bintu binyegezwa abarundi ku rupfu rwa Nkurunziza ni biki ninde afise inyungu ko biguma mu gipfungu aho hantu nuko je ndacumvise ko wambagije uti natwe ntukitwizera ugira uti ni gute mwebwe muba mwirukanywe na Bunyoni mu nyuma mugasubira mukavugana na Bunyoni uti cyane cyane Bob Rugurika reka ngahe iki ndamaze kucumva n'abantu benshi ariko je novuga ico ndacibazako cyambere coco ndakumenyeshe ko je ntarigera mvugana na Bunyoni ico ntakiriho Bunyoni nturigera tuvugana n'umunsi umwe Bunyoni nari maze kumubona amaso mu yandi nkiri mu Burundi ngira incuro zibiri hari inama nigeze gutumirwamwo kuri hotel yitwa Royal sinibuka ko ari Royal hari Bujumbura ico gihe iyo nama yavuga nimba ntibeshe byari ibibazo bijanye n'aba bahunguka bangene bakwa amatongo byari ibibazo bya CNTB Bunyoni ari umuyobozi mwishikira mu biro by'umukuru w'igihugu araheza abari aravuga ijambo muri iyo nama aho naramubonye twinjira turanamuramutsa yabahagaze ahari abakuru nyene turabaramutsa niho novuga nibuka niboneye amaso mu yandi General Arengiyome Bunyoni
jewe si umugenzi ntaco tuzinanye ko ntaco duhurira ko ntaco tuvugana na Bunyoni ico nukuri ico ndagitomore ngaha ntuwave unyitiranya ngo mbwire ngo gende umugenzi wa Bunyoni ntaco tuvugana na kimwe duhurira ko na Bunyoni muribuka yuko nigeze no gushira habona ibitutsi natutswe na Mukabunyoni ngira abantu benshi baravyibuka Mukabunyoni ico gihe nariko ndatohoza ku rupfu rwa Lydia Nibogora hariho amakuru yerekana ko Lydia Nibogora yari umugenzi wa Mukabunyoni hariho undi mugore agira gatatu bahurira ko yitwa Regina bari bafise ka groupe yo gusengera hamwe hariho rero amakuru ico gihe nari mfise yavuga ko aba bantu bafise uruhara mu rupfu rwa Lydia Nibogora bampa nimero y'ubu yitwa Regina kuko iyo umuntu turiko turamutohoza ko turamwandikira tukamubaza cy'imyaka twishura canke ntatwishura nandikiye Regina bihurana nuko Regina yari yicaranye na Mukabunyoni muhira kwa Bunyoni telefone icifatwa na Mukabunyoni aho kwishurwa na Regina nagiye kumenya mu nyuma ko nariko nishurwa na Yasente niyo nkuru rero amajambo ya Yasente yanyandikiye n'ibintu by'ibitera soni mwiba ko nigeze gushira habona ndavyereka abarundi bose ibintu bivugwa muri iyo nzu natutswe ibintu by'ubugesera kavuga ko turi ubwoko bubi turi ubwoko bukunda ubutegetsi atazi icyo tuburonderamwo twama turondera kubutembagaza ibintu uyu munsi byo byagirizwa umugabo wiwe nibaza ko nabitutswe bihagije n'umukenyezi wa Bunyoni rero nta bucuti no kunifitaniye nabo bantu jeyo ico nico novuga hano kandi nagiye ndashira habona kenshi ibintu bijanye n'ivyaha mvuga ko Bunyoni akwiye gukurikiranwako ntacyo duhuriyeko ariko kandi nibisigura ngo iyo Bunyoni bishika kanyandikira ngo sinari kumwishura nibishikura ngo iyo Bunyoni ashaka kumvugisha ngo sinari kumuvugisha muri ubwo butegetsi ndavugana n'ubushinyo ko tuvugana wese nukuri hariho abategetsi bari hajya tumaze kuvugana hariho abadufasha kuronka umuco ku bintu tuba turiko turatohoza ko hariho abo bishikuye umunsi ugasanga mwavuganye akagutuka canke mwavuganye akaguha n'inkuru ariko bukeye ugasanga niwe agiye kuri stade akavuga ibintu by'ubugesera kuri wewe ivyo nama nabivuze kenshi bisigura ko je ntashobora gutangara numvise ko umumenyesha makuru avuganye na Bunyoni nta iwanje nta nakimwe gitangaje ngaho nta nakimwe numva maho gitangaje iyo bariko baravuga ko barondeye amakuru bavuga ko barondeye abantu bose nta nakimwe kiba gitangaje mu ngaho rero ko Bob Rugurika ashobora kuvugana na Bunyoni kubwanje ico ni ikintu gisanzwe kuko twese turashobora kuvugana n'abasende DFDD n'abavukanyi bacu nabo nyene turavugana bari mu butegetsi n'abataburimwo imbonera kure turavugana ni nyinshi zitwandikira zinatumenyesha ya makuru dushira habona y'ibyabaye mu gisirikare n'abasirikare benshi tuvugana nama navuze muri ndondeza ko isoko ryacu mu iperereza ry'igisirikare ryatubwiye nk'amakuru y'umuntu yanyurujwe n'iperereza ry'igisirikare nama nabivuze kenshi rero aho ejo n'ibyashiko kumva harabonetse umuntu avuga bati baravuganye nta nakimwe kizoba gitangaje kumbure ico tangaza nuko twokumva hari ikintu bakoranye kitari ciza umuntu nkaje ugasanga yakoranye n'uwundi muntu wo mu butegetsi muri abo bakora ibibi hakagira ikintu kibanga dukorana kandi kibi ivyo nivyo byo bitangaje rero kuri ico ivyavuzwe kuri Bob Rugurika numvise byose yaravyiyamirije yaravuze ko bamubeshera Bunyoni muri sentare ntiyabihakanye ariko Bob Rugurika yibo yaravuze ko atari vyo ni ico bita mu mategeko avuga ngo parole contre parole muri ico gihe abantu babiri umwe yavuze yemeje ati cyarabaye undi ati nticabaye ncangira iki muri ico gihe cyanumviriza gusa nkaja ku ruhande umuntu akarindira ko ukuri kose kuja habona ni ivyo byonyene nshobora kubivugako rero nizere ko ico kitotuma utakaza icizere cy'umuntu kuko nawe wonyandikira no kwishura kandi numvise ibintu umbaza ari ibintu kenshi bitoroshe byo ku ruhande rw'abangwanya ariko ejo byoshyira kandi uti ndashaka ko tuvugana sino ko tuvugana nico kimwe n'abandi bose abarundi je mfata ko bose turabavukanyi hari uri mu ruhande uru ejo bari muri uriya hari mu ngorane uyu munsi uri mu ngorane ejo bari heza hari uri heza ejo mu ngorane ni nkuko ejo president Ndayishimiye yogira ingorane agafatwa tugasangira yicwe tugasanga mu manza ariko ararenganywa bazi biriko biraba ubu turabona ko atanumwe adashobora gushikirwa ejo ashobora kuba ari Ndayishimiye nta na kimwe kizombuza kuvugirana Ndayishimiye igihe azo ariko baramuhonyora ashobora kuba ari Reverien Ndikuriyo nta kizombuza nkuko ashobora kuba Gatongo Asa nkuko ashobora kuba undi munyapolitike nkuko ashobora kumenyesha makuru nkuko ashobora kuba umurundi mutoyi nkuko ashobora kuba umuntu wa nyuma abantu bakengera bose ndabafata cyo kimwe abarundi bose nabavukanye naho no garukiriza mbona nafashe umwanya munini cyane wambaje ikibazo kirengeje kinini nanjye nashimye kucishura mu bwaguke bwose
ataco mpishije uko ndacumva nyene niko nshimye kucishura. Murakoze ku kabazo mwambagije, nizere ko gafise abandi kaza gufasha. Tuno tubazo tubiri twa Munyaneza w'Imasisi be na Jean Claude wo muri Namibia natwo ndadushimye. Tuje inyuma y'inyishu nari mpegeye gutanga mu kanya, inyishu yavuga kuri bino bibazo nyene babajije. Rero mwebwe nta sinza guteba cyane kuko muraza gusanga mu nyishu natanze imbere harimwo inyishu ku byo mwagiye murambaza. Hariho utuntu dukeyi mwongeye ko ngira nce ko mu mwanya muto imbere yuko nja kwakira abandi banyagihugu benshi bambajije badasanzwe bari muri groupe tuhave turangiza kino kiganiro. Munyaneza bwa mbere ndamushimira ko atari umurundi akaba yitwaritse gose ibibazo by'u Burundi gutya. Wagira ati none nimba Evariste Ndayishimiye afise uruhara mu rupfu rwa Nkurunziza, bigenda gute ngo hapfungwe Bunyoni yagirizwa ko yashatse kwica umukuru w'igihugu, bakaca bareka Ndayishimiye nawe yoba yaramaze kwica umukuru w'igihugu? Mumbabarire namaze kubivuga ko atacemezo na kimwe mfise kuri bino bintu, nta cemezo na kimwe mfise. Uko nishyuye kiriya kibazo navuze ko hakwiye gukorwa amatohoza vyiza yoba amatohoza mpuzamakungu, kuko biragoye rwose ko amatohoza yokorwa na Ndayishimiye, na leta ya Ndayishimiye, kandi mu gihe nawe yoba yiketswe muri ico gihe hariho amakuru yo bavuga ko yoba arimo. Ariko nibutse ko Bob Rugurika uko je namwumvise atigeze avuga ngo Ndayishimiye yarishe Nkurunziza. Bob Rugurika amajambo yiwe yavuze ati Ndayishimiye arafite icyo abiziko. Urumva ayo n'amajambo biratandukanye, kuba afite icyo abiziko no kuba yaramwishe birashobora kwegerana cyangwa gukwegana, mugabo je nshima ko kuma nkoresha amajambo umuntu nyene aba yarakoresheje. Rero sinje kuvuga ngo yaramwishe mu gihe nayo matohoza wabikoze ko atabivuze gutyo, umva ntaco ndabiziko n'ukuri. Mugabo abaye abifisemo uruhara ntaco buza ko nawe nyene atohozwako, nimba bifisemo uruhara nawe nyene yotohozwako. Impfu z'abakuru b'ibihugu n'impfu zubahwa, ni nkuko twabonye ko zidaheranwa naho haki imyaka bitinda bigasubira bakagaruka. Uriko urabona urupfu rwa Perezida Melchior Ndadaye rugaruka haki imyaka 30. Urumva n'uru rwa Nkurunziza nimba yarishwe umwanya wose uzohaca ntabonze, ariko burya ico kibazo kizosubira kigaruke, ndavyibaza. Rero aho kumwe navuga je nsaba ko hobaho vy'ukuri amatohoza atawabarira kandi yigenga vy'ukuri. Ico kintu cyose kiza kiravuga kijanye n'urupfu rwa Perezida Nkurunziza kigakurikiranwa. Navuze ko atakintu gitoyi kibaho iyo kivuzwe ku mukuru w'igihugu. Abavuga ko yari isumu nibumvirizwe, ivyemezo bafise nibikorerweko. Abavuga ko yoba yaragwaye covid nibumvirizwe, ivyemezo bafise nibikorerweko. Abavuga ko hariho no kuba atakurikiranywe neza mu bitaro uko byategerezwa nibumvirizwa, hanyuma bitohozwe. Nimba nabo nyene bariho abagize amakosa muri iyo nzira babihanirwe. Ibivuga ko hari umupfumu yoba vyiyemerera ko yagize uruhara nibitohozwe, hanyuma nimba yarakoze uruhara koko abihanirwe. Aba yataruhara afise naho yezwe. Naho mpagaze mu bintu bene niko nama mvuga iminsi yose, nibitohozwe. Ibi bintu bivuzwe ni byinshi cyane, nibitohozwe. Abantu ntiboza kutubwira ngo baritwahitse impfu z'abandi bakuru b'ibihugu hakaba wundi mukuru w'igihugu vyiwe hatanguye kuvuga ibintu biteye ubwoba nk'uku, leta ikaguma inumye. Ivyo bintu ntivyumvikana, nibitohozwe, bimenyekane neza ivyo ari vyo. Ni nkuko namaze kuvuga ko bitangaje kumva ibintu biteye ubwoba nk'ibi vyoba vyaravugiwe mu makomisiyo yakoze amatohoza mu bumvirije Bunyoni, nimba abacamanza baciye rujya rubanza mu mwiherero, ibi bintu vyoba vyaravugiweyo. Nimba muri parke ibi bintu vyoba vyaravuzwe, nimba ama audio nabonye parke ivuga ko ifise koko bino bintu bivugwamwo, hanyuma parke ikaba yarabibonye ikavyihoza ntibikurikirane. Erega abo bantu bose bakwiye kuzokurikiranwa. Yaba procureur general de la République yoba yaronse ivyo bintu ntabikurikirana, yaba
abacamanza ba Cour Supreme baba bararonse amakuru ajyanye n'ivyo bintu ntibayakurikirane, n'abandi bose abo bantu bose bakwiye kuzokurikiranwa bose bakavuga impamvu ivyo bintu vyoba vyaracitse imbere yabo ntihagire na kimwe bakora. Abo bose mu nyuma hari ibindi vyaha bishobora kuzobajako. Nuko ndacumva wambagije Munyaneza uti mbega ndavye ingene witwararika ivy'igihugu ntiwokwitoza nawe ngo urongore igihugu. Ico murumva ko kitanashoboka, umuntu bamaze kumushyirako imanza zo gupfunga ubuzima bwose, urumva ko ivyo kwitoza vyovyo kugira witoze ubanza kuba mu gihugu, kwitoza hariho iyo casier judiciaire babanza kweza, kwitoza hariho no gushaka kwitoza, numva n'umurongo muremure. Ariko intama nyizozo nuko atani igihugu uyu munsi mfise, urumva uwutakigira igihugu ntaja mu byo kwitoza atani igihugu afise, ariko nikizotuza ko tuguma tugira uruhara ku bijyanye n'ubuzima bw'igihugu cacu. Buriya umuntu ugira agirira akamaro igihugu ntateza kuba umukuru w'igihugu, mu kibanza cyose umuntu arimwo usanga hariho byinshi abashobora kumara. Rero ndagushimiye ko numva kunyizigiye, numva kushima ibikorwa byanje, ndabigushimiye, urakoze. Hanyuma kuri Jean Claude ari muri Namibia, nawe nyene ntiyatandukanye cyane n'ibyavuzwe na Munyaneza kuri ibi bijyanye n'urupfu rwa Perezida Nkurunziza. Gusa yasizemo ikindi ati waragira ati nimba umukuru w'igihugu ahari uyu munsi yaragize uruhara mu rupfu rw'uwo yasubiriye, ivyo bintu vyotohozwa kandi nawe nyene akabihanirwa. Ku rundi ruhande naho nimba bariko bamwambika ibara, naho nyene vyotohozwa, abamwambitse ibara bakabihanirwa. Yanambagije ko umukuru w'igihugu atokwitwarira abo bamwambitse iryo bara. Jewe mvuge kwa kundi nyene bwa mbere bwo sinumvise Bob Rugurika yagiriza umukuru w'igihugu ko yishe uwo yasubiriye, navyo numvise. Ico numvise nuko avuga ati arafise icyo abiziko. Urumva ico n'irindi jambo umuntu yava mutamika ivyo atavuze. Hanyuma avuze ko afise icyo abiziko, nimba umukuru w'igihugu ico co mushavuza kumva ko bamurengeye akarimbi, kwitwara n'uburenganzira bw'umuntu wese, ico ntacyo byaba bitwaye, cyo mwitwarira bakumviriza. Muribuka ko Perezida Nkurunziza yitwariye umuavoka Maître Menge, aritwarira undi murundi wa mu Faransa. Urubanza ruraba mu Faransa barabumviriza, hoho abacamanza bigenga urubanza bararuciye. Rero n'uwundi agombye kwitwara nta wo mubuza, boheza bakabumviriza bakamwishura. Ariko mvuge ko gushika ubuje mu byo numvise Bob Rugurika nawe muhava mwambika ibara, kuko sinumvise ibyo bintu bivuga ko Ndayishimiye yishe Nkurunziza. Numvise gusa avuga ko umukuru w'igihugu afite icyo abizi ko ivyabaye. Nico numva, ariko twese duhuriza ahantu hamwe, urupfu rwa Nkurunziza rukwiye gutohozwa, vuga umukuru w'igihugu ntirwa rusanzwe, nkuko kandi n'izindi mpfu z'abarundi dukwiye kumenyera ko ata muntu apfa ibintu bikagenda gutyo bidatohojwe iyo biboneka ko hashobora kuba harimwo ikitumvikana. Hanyuma hariho n'uwundi mugwi nibazo hambaye, nico umuryango wa Perezida Nkurunziza wo buvuga kuri bino bintu. Umva twese turavuga twararonse amakuru ameze uku, abandi baronse amakuru ameze kuriya, ntituzi amakuru umuryango wa Nkurunziza ufise, nuko umuryango wa Nkurunziza nawe ufise amakenga nkuko twebwe tuyafise. Ntaco ndabizi ko kandi sinibaza ko nabo binoroshye ko baba yafite amakenga abo yavuga, kumbure barashobora kuvuga imvugo ya politike itabashira mu ngorane, mugabo sinzi ko baba yafite amakenga nkuko biko biravuga ko nabo boheza bakemera kubivuga bene uko yabiriko biravugwa. Rero ndabashimiye namwe ko mwabandanije kubaza, nkuko nari ndabivuze ibibazo byanyu nari nabyishuye ko mu kindi kibazo. Murakoze.